my people umeze gute umeze fresh je nameze bombo sana ni arisira kindo musesaguza ni pass partout ntwisondeka murabize rero IHURIRO TV twaramereye kubazana ibiganiro byinshi bitandukanye inyuma yaje amaseri mu bandanya mukwikirana kujya nyene mwaradusavye n'ibiganiro kandi turiko turabikora iyo maze imisi mubona rero atabiganiro turiko turabana tuba twasinziye cyane twaryamye tuba turiko turategura twongera twiga kugira ngo dushobore kubazanira ibintu bimeze cool sana today rero ushobora kumbona ndi kumwe n'abantu babiri iburyo ni bubafu ndi kumwe n'abantu babiri batandukanye umwe n'umuhungu undi n'umukobwa nako mundu Lindira gato yibeze umwe n'umuhungu undi n'umukobwa ariko bose cyo bahuriye ko ni kimwe n'abakinyi ba IHURIRO TV reka ndabaramutse rero kugira ngo ibintu bigende fresh Camamare vipi fresh umeze neza yego cyane gose tuzakaje kugira ngo ibintu bigende fresh fresh meze fresh hari umuntu yambwiye ngo ntaco ndafata ngo niyo mpamvu ngo ntameze neza nawe ntaco rafata Jesu ko nkubona nje mwanya wari wose bani fresh kandi ureke kungunda mwegeriye ngo sawa reka niyegerere uyu sister ni sawa ni sawa yo akajwe k'abamarayika umeze neza ikibazo nkaho wati bibavyo utakoze sorry je gutamfasha usubiramo ngufata baza aya abantu bacavuga nje kurari bikorota muntu numufasha oya yariyerere yabaye yariyerere umeze neza rero two turashima kuva mu gitondo gushika zino saha umeze gute amakuru yawe byifashe gute amakuru ni meza ndi muzima mu buzima busanzwe mbona dashima kumenga uratekereje cyane no ni kawaida je rero ngo manze ndabazi ibibazo umuntu aza kuba acaputse sana niwe aza kwishura kubera mbariza hamwe sivyo amakuru yo muri IHURIRO TV akakanya turiko turavugana bimeze gute IHURIRO TV byifashe neza cyane gose sibaze kubali baza kandi kawe uri tayari my brother muri IHURIRO TV Mari aho ubajije jewe aho bavuga muri rusange muri rusange IHURIRO TV Mario series bimeze gute panze gute bimeze fresh ndamwitanze uramwitanze ya abantu barakumenyereye cyane mu maseries atandukanye aca kuri IHURIRO TV ariko ntibakumenyereye mu biganiro baramutse rero kugira ngo ibintu bigende neza kwajya ntubaramutsa batega ibyo wakinye cyangwa ibyo wagize baramutse rero kugira babone nyine Camamare neza uyu n'uyu bakunzi ba IHURIRO TV mumeze fresh niba mumeze neza natwe tumeze fresh ariko nibisobanura ngo mumeze nabi natwe tumera nabi twe turi fresh namwe nyuma mumeze fresh ni byiza no munsi turahari kugira dukorane ikiganiro n'iyi njiji yimbwa hama ibintu bikagenda fresh ndabashibe cyane icambere na mbere mukore comment na like kugira ukurikirane iki kiganiro bimeze fresh banda ahubwo iyo uri kurakora ikintu kenshi urahura n'intambamye cyangwa ugahura n'ibintu byiza cyane cyane bitandukanye intambamye umaze guhura nayo muri ko murashutinga cyangwa muri ko murakina cyangwa mu IHURIRO TV muri rusange intambamye imwe umaze guhura nayo ni yakubabaje Yambabaje ntavorone nta mikare rega ona uguma wigigwa inyuma uratinya mikro yanyu urabona igituma nagega inyuma aha hari uguma nawe wigize ngo warabyibushe raba none nzacamagara mu kantu kangana ko egeri no basege none kuva dutangura gushutinga Mariyo intambamye twahuye nazo canke duhura nazo okay muri Mariyo intambamye ziba nyinshi nta kintu kibura intambamye afite nyene murashobora nko gupanga umunsi wo gukora kandi ugo mungu ndagereye nene kandi yegere mu sister kangira kubasa we fiti urumva tura nko gupanga shoot ugasanga hari abakinyi bataje nk'uwo munsi ukacusanga shooting irasibye sawa tugashobora nko kugenda gukora turiko turakora ugasanga umwe anakwaza mwingine bagahakwa nko gukora nako ariko bigaca bihera kubera ko urukundo ruturimwo so ugasanga turiko turanakina isene urazi ubuntu bivuna kuko umusubiramwo ugasanga nyene dukoze nk'ikintu gihambaye kiradutwenga tugasanga ndi muri sene ugasanga ndatwenze kandi ndiko ndakina uri muri action nizo ni ntambamye mba ndiko ndagora direct ko muma ukamenga hari ibindi urindiriye utabajije yani wahejeje kwishura reka nibarize no mu sister wacu sister kwanza tubana tuguha welcome muri IHURIRO TV thanks byagenze gute kugira ngo ushobore kwiyumvira tireka nje mujya muryango wahashimye iki wakunze iki cyangwa ubona intumbero nyamakuru kugira wiyumvire ati reka nze mu muryango wa IHURIRO TV ni yahe murakoze cyane icambere jewe
nari umufana wabo narakunda gukurikirana ibiganiro vyabo bikanezera nanje nkifuza nanje cyo nkashikana ure ko no mwanya ndimwo nanje shaka badoze barankurikirana nkuko nanje nakurikiranye abandi kandi ndazi ko dutera tuje imbere haciye umwanya muto cyane ushitse mu IHURIRO TV uramaze kugirirwa ibake ryo gukina mu IHURIRO TV canke wewe ibibazo baza subiramwe ko kabazo batijya haciye umwanya muto cyane haciye umwanya muto cyane ugeze mu IHURIRO tugeranije n'uwo maze umwanya ariko ni wabusize ko ngo tugeranije n'uwo cyamara afiseyo oya niwe turi kumuca we bihava birange nakubomye jana ko ubu bisubutwe we okay tugeranije n'umwanya abandi bakinyi ba IHURIRO TV bamazeyo wewe niwe umazeyo igihe gito cyane ma sister amaze kugirirwa ibakwe ntuma umecinga ngo bake ibakwe nira tabyumvise kari kumugaraka ikirundi kirago izuba riva ikirundi kirago sawa uramaze kugirirwa ibakwe ugakina muri seri kanaka canke comedy kanaka ndamaze gukina nka comedy nka zibiri na seri shasha itarasohoka muzoyibona ndayikina iyo ugiye mu muryango mushasha birasaba kumenyera cyangwa ukamenyereza bivanye nuko abo hasanze mutari musanzwe mumenyeranye ubona ari ikihe kintu kizokugora kumenyera muri IHURIRO TV hoho byarakoroheye gukinana n'abakinyi hasanze yego byaranyoroheye cyane kuko mu bisanzwe tumaze gukinana nabo tuba tumaze kuba umwe turi nk'abavukanye haba hari abavyeyi bacu nta na kimwe kigoyemwo bisaba gusa kwiyugurura no kumenya ico urimwo mu uwo mwanya kandi dufite n'abantu beza baratwigisha icyo ubona kiba kikugora ukakibamwo uratinda nyene ukakimenya yego ma sister uje mu IHURIRO TV hoba hari ahandi hantu wari usanzwe ukina canke wabaye ubikunda nyine atanu wari bwaje gukina kugira ngo oya ntaho kiretse rimwe gusa twageze gukina na comedy na gasore wakina muri IGS tubwiye naramucamwe umugore wa gasore naramuvanga nari nk'indaya wari nk'indaya cyane gose avuze Munyamerika avuze gute kuko ikirundi kirakugora ikirundi kirangora cyane gose umuhungu ava muri USA avuze gute vyongora gusubiramo kubera ikirundi azi ko kigoye wewe wumvise gute kwanza nje nabyo numvise nimbaje wewe wazubatsa ahubwo wewe bishiye wewe nagomba nawe unyishura my brother kwanza wowe nk'umwe mu bakinya ba IHURIRO TV ndagomba akajambo kamwe umwakire umushiki wacu muri IHURIRO TV rero twamaze kumwakira tukanakira imbere ya kamera abakunzi ba IHURIRO TV ntibigeze babibona yuko mwamwakiriye ndetse n'iryo rya mbere abonetse mu kiganiro kuri IHURIRO TV ndashaka umwakire nganyene nawe ntukorera mu IHURIRO yego Ese IHURIRO TV yego nene wamwakiriye nawe rero ndashaka umwakire nk'umukinyi mugenzi we basanze bakina usa n'umukorako egera none nyuma ndamwakira none akira umuntu ntabona kunzi ibi none mugana umukorako egeza ngaha Sisi Cynthia turaguhaye ikaze muri IHURIRO TV n'umutima wacu wose amena kwa jina la Yesu niyo mpamvu rero izo ntambamyi zose ziragoye kwihanganira iyo ufise umutima woroshe byiza rero yogira umutima ukomeye akihanganira ibintu byose azohura nabyo kuko man je sindakubeshe sisi uzohura n'ibintu byinshi bibi na byiza muri entertainment Tavura dusanga ari iki kibanza kitameze neza oya gusa ururimi rwanyerera ntago farufisi sawa urumva muri entertainment hari ibintu byinshi enta shabeti nadabu za okay muri industry hari wakaja kantu ka entertainment wambwawe hari namba nyinshi hari bibi byinshi hari n'ibyiza byinshi rero kugira uzoshike kuri target yawe kugira uzoshike aho wifuza kugera aho wewe icyatumye ushaka kuja muri cinema aho washaka gushika kugira uzohashike bizogusaba kwihangana kwa cane sawa kandi bikomeye man Jesse nakubwira ngo biroroshe ngo kugira ushike ku byushaka ngo biroroshe ngo ngushike udwako no suko impanuro no muha niyo nta yindi
icambere no kwihangana Yirinde yani nini? uvumilivu ukiwa na subira mu maisha subiri navuta heli ukiwa na subira utafika mbali naponea kumenshi na adabu Keshi iyo ubonye umushitsi mushasha aje mu muryango hari ikintu ushobora gusanga hari ikintu kimwe kimukweza kweza nkuko usanga ari agasore mu ihuriro ariko agenda kwirikira sister ndabesha urabesha okay sawa Camamare ico kintu ntiwigeze ukivugako mu ihuriro biremewe yuko abakinyi bakundana biremewe ko abakinyi bakundana ico kutakimubwiye kugira ngo ntazohava agira niyo tentative yo kurondera agasore mu ihuriro akora kwishure ako kantu reka ndakishyura ko ni sawa mu ihuriro ntibyankiwe gukundana kuko ihuriro ntigejwe guhagarika urukundo rw'abantu ibi biremewe gukundana ariko ibyo wavuze ngo byakweza kweze iki niki no kila muntu afise target yiwe kuba yatahajya kila muntu afise target yiwe kuba yinjiye muri film ariko kenshi urukundo mu kazi ariko target si urukundo rwamuza urabitse afise indi plan yiwe yo kuza gukina sinema sita wambie nkundo nazo nyomba zoba zirimwo ariko siyo target yamukuye muhira sinzi rero nkundo nabo ni wazitse sawa sister wambie yuko icyatumye hanini imbonyamukuru yatumye uza mu ihuriro ari uko warusanze bakwirikirana ubakunda ndetse ukanabafana umwe mu bakinyi reka nongure ko nzira ko nakabirya ngura ko naho ndumva ati icyatumye nuko yari umufana dukurikirana iki niki bisobanura ko kuba yari umufana bigatuma aza mu ihuriro nuko yabonye ko ihuriro ikora ibikorwa byiza aho nyene tukira aho nyene ihuriro ikora ibikorwa byiza bani iki kibanza brother wavyumeze na umba ikogwa from America amasage utazi Burundi amazageze kure ndabona n'iminwa yumye ni hatari my sister ihuriro TV ikora ibikorwa byiza ariko mw'ivyo bikorwa byiza bikorwa n'abakinyi ba ihuriro TV umukinyi umwe ukunda kurusha abandi muri ihuriro TV ninde bose ndabakunda uwukunda kurusha abandi urabakunda bose ariko hari ushobora kuvate ryakwiye ndamukunda kurusha abandi ninde wirekure nta kibazo narakira subiramwe Camamare bakunze ihuriro TV ndabizi ko muri incabwenge ivyo navuze mwavyumvise Camamare wewe ngo niwe akunda mu bakinyi bose ba ako kabazo ndibaza mwakibazanije muri babiri ariko rero ikintu kinangaje ako kantu avuze kandi ako kantu ndumumenga ni sawa niko cyembone impamvu bamubaza ati cyanye wowe umvuze kumwemera ukunda kurusha abandi kubera ko umumaritse ati ndiyakoze ihuriro my sister amgenda kubaza ikibazo wow na sawa tubandanye bona kugiye ati wumviriza rero ati mabaza ati ninde yakuzanye mu ihuriro okay sawa marindira nyuma yaho cyumubaza ati cyane uvuze yuko umwemera kurusha abandi kubera iyo bari yakuzanye mu ihuriro kura mike nari nashize ku mike azobikata ntacu my sister wavuze yuko waje mu ihuriro kubera ukundi bikorwa byawe uranatubwira umukinyi wemera cyane kurusha abandi muri ihuriro uwo mukinyi wemera kurusha abandi niwe yoba yaragufashije kugira ngo ushobore gushika mu ihuriro cyane bimeze gute tubwire turashaka kumenya neza na neza umuntu yagufashije kugufata ukuboko akujyana mu ihuriro ico ego urumva je hajya ukikurikirana kwanza dufate ukunda ihuriro biba bivana n'umuntu ukurikiranamo ukunda gusumba abandi canke uwo wifuza guhura nawe navuze ni Camamare sinavuze ngo ni Camamare kubera no ndamukunda ibindi canke kubera twahuriye muri ihuriro TV ni kubera nyine ahubwo ari nawe yafashe ukuboko akananyinjiza akambwira ivyaho urumva ara manzo hetse baga aramba hafi arakunda kumpa impanuro arakuba hafi arampa impanuro aravuga ati iyo turiko turakina turifata uko ibintu nk'ivyo nyene
kuko je ndi nk'umwana urumva abo n'abasaza n'abasaza mu kazi barabimenyereye urumva bategerezwa kumba hafi aramba hafi rero ndamukunda cyane ndamukunda cyane bivuga uraba kamera kugira ngo ndamukunda cyane nabivuze ndi umusesanguzi banzureke meze ndi umusesanguzi baje nyonge basi ako kantu si keza mugabo ako ni sawa bakunze wa TV mwabonye neza cyane ndabizi ko muri abantu baciye ubwenge mwabonye nagerageje kubica mu mizi barabihariye baragira iki mugabo oya ntugende iyo nawe bavuze mu kazi sawa jewe naribagije uyu mwigemaje Camamare ubwo ntiyo wamuzanye kubera ko iyo bari mu shitinga ashobora kuba agira akagira ngo akarungu akagira kantu kagaki kugira ngo ibintu bize biragenda neza Camamare target yo kuzana no mwigeme mu ihuriro yari ya kumenguzanye mwe busutu oya nta busutu uko yabinsavye yarabigusavye kubera ki kwiyumvira guca kuri wewe kubera ko yakubwiye yuko kubera gukunda ni kubera ko yanyemera ibikorwa byanje tegaza kungura nakantu kugira sinumemo kugira sinze kukanaka suko Camamare wewe umva rero wambwawe yego wambwa igitima yaciye kuri jewe nuko ari je yemera nkura fresh mwebwe muri rukane twirukanwe kubera nande muzanye ibintu by'inkundo kunda aho je si inkundo dushaze gusobanura twavuze ati yemera akazi jewe nkura sister we numukunda Camamare wewe reka kumukira yavuze ngo mu bantu mukinana canke muri kumwe muri Huriro TV murakundana canke imeze gute nanje cha ndavuga nti twese turakundana nawe ucuvuga ati none umuntu wowe ukunda cyane gose gusumba abandi bose ni Camamare kuko ni wamfashe kuboko aranyiriza mu muryango tubife none ikiza rero cya bino bintu aha Camamare no muwaza nawo umukinyi akunda mu ihuriro acambwira ubunyene kandi watana ibikorwa by'isaba yakora umukinyi ukunda mu ihuriro ni umwigeme nta bakobwa bahari benshi reka nkubwire wero fawo tuzara busutwa nga sawa amukigende ukebwe note cacanye sawa umwigeme ukunda kurusha abandi mu ihuriro apa yavuze ati wibuke havuye mwe ntawe nakuyemo navuze umuryango wa Huriro wose aho usanga uvuze uyu okay ni rero ko wiyumvira ko no hava ndamuvuga reka tumukuremwo tubaza abandi amuvuge vuga twumve uyu ni mushasha ni mushasha okay wabajije ngo dufate ubunyene wo kubaza iyo mbwa ushaka iki tuka uwo kubaza umukinyi ukunda muri Huriro akakanya nyene bose barimo no yarimo no wa mwigeme abo bose ndabakunda kurusha abandi nta numwe arusha uwundi sister wumvise kakuyakana kumiyakana none jewe ndabakunda bose ko yakunda n'ucundi none mvuga ngo n'uyu niwe nta muntu numwe muri abo yanzanye no vuga ati basi ndamwemera kurusha abandi sawa tukiraho nyene ibikorwa byanyu bishasha tuvyitege ryari twitege ibikorwa byanyu bishasha byanyu okay mukunzi wa Ihuriro TV mercredi uzo uri update uzo uri ready zabashizemo ama mega akwiye sasu citwa aho bibera ji mani yo cinema umuntu uzabukunda Ihuriro nturabiyo cinema uzabuhombye tukiraho cinema okay vuga kwanza mate mpore basi tukiraho nyene ari mu gusohoka cinema yitwa aho bibera izosohoka kuwa gatatu izoca kuri channel ya Ihuriro TV canke bimeze gute duha umuco neza izoca kuri channel ya Jojo Ihuriro Jojo Ihuriro dufate ndibaza mu buzima busanzwe nta muntu ajya arenza nk'isukari ya Truas iyo rero uburyohe bwa urazi uburyohe bw'isukari ya Truas uburyohe bwayo ni nk'ikiro c'isukari ivize inyigisho nziza impanuro nziza nukuri utayibonye ndamanisa amaboko sije wazoba ari wewe wanse kuyiraba kandi hari ibintu yokunguye nkume mu bakinyi bazokina mu acteur bazokina mu yo cinema ifise ibice bingahe oyaje ni saison nomenya ngifise ibintu ngizoherera ku bicibi nomana ndiko ndabesha yani nzo kumibandanya kujya mwakoze Mario ibice ku bice kugira turyohera abantu kugira muryohera abantu dukora abantu mwirunga pana umuntu kuguma yicaye yabuze icaraba kandi ari ariko kazi kacu ni so mubaze rico my sister
muri iyo sinema iri mu gusohoka uzofise roli yawe? je mbona vyiza ahubwo ko bozindukira nko kuri channel ya Jojo ihuriro hama bakavyibonera nivyo mbona vyo bavyiza. Sawa sawa Grafre. Nam apa wae wana wetse kiganiro tugerageza gusozera ikiganiro basaka jambo kamwe ku bakunzi ba Yooo TV. Akajambo kamwe kajanye niki akushaka kose bakunzi ba Yooo harimo no kubasezera. Sawa bakunzi ba Yooo TV, Imana ibakire mu bwami bwayo. Amen. Amen. Nawe kwakira mu bwami bwayo. Oya shanya guhamagarwa no witeka. Basizita akajambo kanyuma ku bakunzi ba Yooo TV. Kintu cyambere cyo nababwira nuko ndabakunda cyane. Banakwakire kwanza. Haba munyakire mumenyere nanje nzobakunda cyane nkuko namwe muzamunyitaye. Yes bakunze Yooo TV mwabonye twari kumwe na Camamare twari kumwe na Sisi ku rundi ruhande ibintu byagenze fresh twaje ibintu byinshi bitandukanye naho hagiye haramo tuduru kebuke mugabo ico gutahura cyo kirimo nga anye nyene ni arisira kindi musesaguzi ni passe partout ntitwisondeka.